Bubanza ndagomba kumva amashi menshi. Nimuriko muranyumva. Bariya babose bari hariya hejuru ndagomba kumva amashi yanyu. Namwebwe muri hariya muri stade nagomba tufata umwanya imbere yuko tuza kwakira abaririmbyi bifesa n'abandi bandaye gutaka kuduteramisha. Mbanze imbere ya vyose ndabashimire cyane ko mwashoboye kuza kuturindira. Twagize urugendo rurerure twaciye mu makomine atandukanye y'intara ya Bujumbura y'intara ya Bubanza muri Bujumbura shasha yagutse twashitse ngaha dusanga baraturindiriye. Nagomba rero imbere ya vyose mbanze shimira Imana. Murazi ko n'umukozi w'Imana ndashima Imana yadushoboje kugira urugendo rwiza tugashika amahoro tugasanga namwe mumeze neza. Reka ndabasabe muyikomera amashi menshi yo Mana. Amashi mukomera hejuru nyene nk'abakomera amashi Mana. Nashaka kandi mbere ko mbandanya manze shimire ndongozi z'igihugu zatworohereje kugira ngo dushobore kugira imiyamamazo umutekano duhereye kuri cebara mukuru w'igihugu kwamufasha umugwiseni mukuru w'intara ya ngaha ya Bubanza mustanteri twaravuganye tworohereza mumfashe indongozi z'igihugu zose uzikomera amashi kuko bashoye kudutuma twemera kuza ngaha. Nashaka rero umwanya mutoye tuganire imbere ko dusobanura gutera amadutambe nagomba ndababwira igituma twaje hano. Muri uyu mwaka nibaza yuko ari ubwa gatatu nje muri kino kibuga nta misi heze nari naje ngaha kugenderera mu hage hariho ihiganwa ry'umupira w'amaguru. Harabari baje twari ko turakina n'umugwi wacu w'imboneza FC namwe muraturakina namwebwe hanyuma turabahana gashimwe turaronka n'akaryo guterera muri kino kibuga mu nyubako ya kino kibuga. Turashima cyane Imana dushoboje gukora ivyo. Imbere yaho nari natumiye n'indishira hamwe abanyeshure ari benshi buzuye harya baje twumviza two turabigisha ingene bakwiye kwigenza muri bino bihe vy'amatora. Rero nukuvuga igituma tuje kenshi nuko dukunda cyane intara kandi twasanze muri abantu mwakira neza mukunda abantu baza kubaganiriza nimwikomera amashi menshi kandi. Uyu munsi rero nje mu buryo butandukanye. Nje ngaha kuko nafashe ingingo muri iyi minsi yo kwemera kubaserukira mwebwe cyane cyane ugwaruka abatari mu migambwe kugira ngo shobore kubaserukira mu nama shinga amateka mushobore ijwi ryanyu rishobore gushika kure mu ngingo ziriko zirafatwa mu buzima bw'igihugu. Bababwiye nitwa Nahimana Dieudonné. Igitumya naraje ngaho bwa mbere igihe ca mbere naje ngaha muri stade hare mu mwaka wa 2014 nzanye ugwaruka ruvuye guserukira Burundi muri ico gihe muri Brazil bari babaye bakabiri kw'isi yose. Umupira ihaganwa twagize twarikinye n'umugionga hibubanza ngaha tubabwira amajambo y'ivyizigiro abo bajene barabaha intahe barababwira ingene mushobora kugira ivyizigiro vya kazoza mukabaho ubuzima bwiza. Ni muri uwo mutima nyene ngarutse kugira ngo mbwire cyane abakiri bato yuko hari ivyizigiro ku buzima bwawe ariko kugira ngo ushobore kubaho neza bigusaba kugira uruhara. Ico gihe twaje dufite icivugo benshi mwari mukiri bato mu mwaka wa 2014 ariko twari dufite icivugo kivuga ngo Burundi ugwaruka turashoboye ufise uruhara. Kaswe namwe ko mukivyibuka mvuze ngo Burundi ugwaruka muce muvuga ngo turashoboye ngo bivuge nk'abashoboye nyene. Burundi ugwaruka hashoboye abimbere gusa bari abinyuma n'abashefu baje kurorera ntaco bashoboye biragoye ariko ukabushoboye uduze ugo kwavuga ngo ndashoboye nanje. Burundi ugwaruka haracariho abantu badashoboye hari inyuma mu bambariza uti mwaje gukora iki mudashoboye. Niwabona umuntu atavuze ko ashoboye mumbariza uti waje gukora iki. Burundi ugwaruka rero ufise uruhara mwikomera amashi menshi muri abantu b'igitangara. Rero icyatumye tuza ngaho nuko nahagurutse kugira ngo nitoze
mu kibanza cy'umushinga amateka. Kubera iki? Ko twasanze ibintu bituma ugwaruka kumbure udatera imbere mu migambi yabo no gushika kure mu buzima bwabo. Usanga imigambi myinshi ifatwa n'ingingo nyinshi zifatwa mu buzima bw'igihugu batabo kwitwararika ivyo ugwaruka rukeneye canke ivyo ariko baracamo. Simvuze ngo ni iminsi yose, ariko kuva kera je namwe ndi mu bintu vy'ama association byo guharanira ingene ugwaruka gutera imbere, ariko nasanga kenshi hari ahantu twisanga mu ngingo ziko zirafatwa mu bantu badukurira mu burongozi bw'igihugu bibagiye ko ugwaruka ari zo nguvu za kino gihugu kandi bazoshoboza kino gihugu gutera imbere n'ingoga mu muvuduko unyarutse. Kugira rero ngo ugwaruka rushobore guterera muri iryo terambere rinyaruka, bisaba yuko baba abantu bafise ijambo, bafise akaryo gushikiriza ivyiyumviro vyabo kandi bashobora kuronka akaryo ko gukora ibikorwa byo kwiteza imbere. Rero abantu benshi ngahi Bubanza murabizi, kumbere bamwe muracari bato, ariko twarabaye mu bihe vy'intambara, aho twabaye mu bihe aho abantu bapfa bazira ibyo batazi, bazira ubwoko, bazira intara, bazira ivyiyumviro vyabo vya politiki. Ugasanga bamwe babaye imfuvyi nkanje, ko na jewe narabaye imfuvyi kubera intambara, nisanga ndi mu bibazo, ndara mwibarabara ntagira homba, ariko vyose sanga vyavuye kubera ko uburyo bw'ingene intwaro yari tunganijwe muri kahise vyagiye bizana ibibazo, abantu bagacanamwe, abantu bakankana ataco bapfa, bagapfa ubusa. Nukuvuga umuntu akazira gusa kuko yavutse ari muri uyu muryango, ari muri ubwoko, yavutse yisanga kumbure ari muri uku kwemera, ugasanga ivyo bitumye umuntu ashobora kuhasiga ubuzima. Turagomba rero mwese dufatanije nkuko n'indongo z'igihugu zimaze igihe zibivuga, tuba abantu bakora ibisabwa kugira ngo intambara twabonye kuva mu myaka 60, 70, 80, 90, muri imyaka 2000 zizokwandikwe mu bitabo, ntizizosubire kutubako, ntizizoshikira abana bacu, ntibizoshikire abadukomoka ko bose. Tube mu gihugu ata muntu agifatishwe kumbure n'ugwiwe n'ingwara, atishwe n'ukubera ari uyu canke uri. Tube mu gihugu aho abantu bakundana mu butandukane bwabo, abadahuje amadini, abadahuje ivyiyumviro vya politiki, bagashira inguvu hamwe bakubaka igihugu ciza aho bashobora kubaho baroraniwe. Ndagomba rero ngo muri kino gihe mukuntora nukugira ngo mushobore kunyizera mu ntume ndabaserukire, tubandanye kubaka ubumwe muri kino gihugu no gushira inguvu hamwe kugira ngo abana bacu n'abuzukuru bacu ntibazoce mu byo twaciyemwo, bazovyumve nk'umugani. Namangonda gutanga akarorero ngaha hafi yacu mu bihugu duhana imbibe, hari igihugu kitigeze kiba mu ntambara, atabwicanyi bwigeze bubamwo. Gushika n'uyu munsi twumva bavuga ivy'ubwicanyi n'intambara, bo bavyumva mu makuru. Naragiye kuhagendera aho hantu, ubabwiye ingene abantu bicana, bababwira ati barashaka kwicana ba mu gihugu kimwe, ari abantu bamwe batavyumva. Ico gihugu ni Tanzania. Igihugu nka Tanzania nta ntambara yigeze ibaho gushika uyu munsi, ntibigeze bagira amacakubiri kandi bafise indimi nyinshi, ubwoko bwinshi, ariko barakundana, bagakorana, bagatera imbere. Mu bijanye no kubisikanya ku butegetsi barabikora neza, nta musi umwe turumva intambara harya mu gihugu ca Tanzania. Ejo bundi nari mu gihugu ca Ghana, baravuga bati inkuru z'ivy'intambara ntavyo tuzi kuva igihugu cabo kikukira kuri Kwame Nkrumah gushika uyu munsi. Nta musi n'umwe abavukanya abasangiye igihugu bigeze basubiranamwo bakagwana. Turetse kuja kure vyose aho hirya muri Kenya, ego harashobora kuba imivurungano gatoyi, ariko nta bantu basubiranamo ngo bicane nkuko twe twabibahemwe. Turagomba rero yuko tubugwaruka urunganwe rushaje, ruzana ivyiyumviro bishasha, tugakoresha ubwenge bwacu, inkomezi zacu, ubwenge Imana duhagira ngo tuba abantu bateye imbere, bashobora kuzana impinduka muri ino si. Jewe navukiye aho navukiye i Muyinga, ariko nabaye imyaka myinshi ngaho i Burundi, i Bujumbura, nico gituma niko nditoza mu ntara ya Bujumbura. Ariko uravye ingene umuntu akura agaca mu buzima bugoye, hari igihe wibaza ngo ni umuvumo wakuguyeko. Je nkiri wacu ruguru nibaza ko kubwo kuvukiraho navukiye muryango navukiyemo ntazopfa nteye imbere. Maze kuzi Bujumbura kubera intambara, nisanga mwibarabara ntagira ivyo fungura, mari iminsi ntagira ivyo fungura, amashuri arahagarara kubera intambara, ndaca mu ngorane, narinzi ko ataje nzosubira kuvamo. Ariko uyu munsi nimba mbona ngaha
nta muntu n'umwe yohagara avuge ngo naje ngakora ko ari we yanterereye ari we abikoze. Abantu banterereye n'abagenzi banje abo nashoboye gufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko ibikorwa twe tubikora dukoresheje uburyo bwacu, nta buryo bwa leta burimo, ntabwo bigeze baduha, ariko abagenzi n'inshuti turashigikirana tugakora bino bikoro. Uyu munsi ndashitse ahantu mvuga ni ndiko ndabona indoto zanje narose kuva kera ndiko nazishikako, ariko byansabye guca ahantu hatoroshe. Nimba jewe narahashitse uyu munsi, shobora kuba mpagaze imbere yanyu uyu mwanya, na wewe urashobora gushika kure gusumba aho ngeze uyu munsi. Nimba ngenda hirya no hino ku isi nigisha, abantu bakanyubaha, abantu bakanyumviriza, nkicara n'abakomeye ku isi, nuko umunsi umwe natawe yuko umuntu Imana yamuremye imuhaye ubutunzi bwinshi, yabukoresheje neza, iyo abaye mu gihugu kimwe uburenganzira bwo guteza imbere ingabire n'ingabirane Imana yamuhaye, arashobora kuba udasanzwe uwo ari we wese. Nico gituma mu bikorwa nkora nitwareka cyane abana mwibarabara, ukubera ko wasanga abana babasuzuguye, abantu bababwira ngo mwebwe ngo muri bidoma, ngo uri abana mwibarabara, bakabita amazina yose. Ariko Imana iradushoboza, baravamwe abantu bakomeye, baratera imbere, baratera iteka igihugu. Narabwiye abagenda hirya no hino ku isi bagiye gukina, hari bamwe mu bana narendeze babiri bavuye muri ville muri Place de l'Indépendance Bujumbura baza kubana nanje. Tuvuye muri Brazil mwaka 2014 ndabaronkera bourse yo kuza kwiga mu Bwongereza mu gisagara cyitwa Cambridge. Aragenda kwiga ari babiri, bariga hanyuma ngenda kubaramutsa mwaka 2015. Ico gihe murabizi yuko mu gisagara ca Bujumbura hari imivurungano, hari imeze nk'intambara ikiraba, byari bitameze neza. Ndabaraba turi Londres tuko turazunguruka, ndabaraba mu maso nababwira numviriza, muri abana banje narabareze kuva mukiri bato, umwakuze mwashitsi Buraya muri Bwongereza, mukaba mwifuza kuguma ngaha, jewe kuri ntashavu no bagirira. Mugabo igihe cyo gutaha cyari kigeze, amashure mwarangije ne mutaha. Baranda mu maso arambarira ngo turatahana. Ndabaza kubera iki? Bavuga ngo ukuntu watureze n'ingene watwigishije, tudatashe ntituzoshobora kugira ico duterere kugira ngo igihugu cyacu gikire, cyangwa tugufashe nabi ko guri kurakora. Uyu munsi niyo barongoye ibikorwa vyo kurera abana hajya i Bujumbura muri New Generation. Ariko vyavuye ko batahuye yuko uburenganzira bwabo, bafise uburenganzira bw'ico baterereye kugira ngo bahindure kino gihugu kibe igihugu ciza. Nawe rero ushobora kuba uri mu bihe bitagenda bitameze neza uyu munsi, ushobora kuri kuraca mu ngorane, ariko nagomba kubwira ngo n'ubuntu bw'Imana n'ukugira neza kw'Imana ntibihebure. Ejo ushobora kubushitsa ahantu incuro 10 harenza aho ngeze jewe uyu munsi mu myaka iri imbere, mu gihe wobabayeho ubuzima buzana n'Imana igomba, ugakoresha ingabire n'ingabire Imana yaguhaye kugira ngo ushike kure. Nicyo gituma mu bintu tuzoharanira cyane, nimwatwizera mukadutora, nuko atamuntu asuzugurirwa icari, atamuntu asuzugurirwa kumbure ibyo afise cyangwa adafise, yuko asuzugurirwa gusa kumbure umuryango avamwe cyangwa intara avamwe, ariko umuntu wese igihugu kimuha akaryo ko ashobora gutera imbere. Nugiye ari yumva umenga agira apfe, umunsi akavyuka agira ati ndafise ivyizigiro byo gushobora kubaho neza, ashobora guteza imbere umuryango wanje. Numva nabaza ikibazo kimwe imbere yuko mbandanya, nabone ugwaruka gwishinga. Ni bande bizera ko hamwe no kwizera Imana mu myaka 10 iri imbere mushobora kwa mugeze ahantu kure hasumba aho ngeze uyu munsi? Muduza amaboko ndaha abizera ko Imana ibashoboza, yo bashoboza, mwikomera amashi. Kirico cyifuzo ndabifuriza. Nta Imana ntiyakuremye ngo uwo gukurikira abandi, nta mu Imana yaremye nk'uwinyongezo. Umuntu wese Imana yamuremye mwiyumviriye ko kugira ngo nabatere imbere. Harekana nkunda kwigisha iyo ngiye ahantu henshi, kumbe no ngahana nakababwiye. Nimba ufise urukumu rwawe urashobora kuraba ku rutoke rwawe rw'urukumu, murabe utuntu tutuzingi, mureke ndabo abashaka mugabo batabishaka mureke, murabe urutoke rwawe rw'urukumu. Hari abantu babona utuntu tutuzingi tucafyeko, hari abantu batazanye urukumu rwabo n'abariko barandaba cyane. Wabonye urukumu rwawe? Ni bande bafise karanga muntu nawe utobo yayizanye ngaha? Ni bande kwikaranga muntu yabo hateye ku rukumu? Kubera iki bagusaba gutera kw'igikumu? Igikumu bagusavye gutera kuri karanga muntu nukubera to yaturunda kweretse ducafye ku rutoke rwawe. Subiramo turabo watubona. Tujya ariko gutuma uzoshirako igikumu, ushirako igikumu kuri karanga muntu. Kubera iki? Kuko abahinga barazaravye basanga kwisi yose n'amahasa
yavukiye umunsi umwe tujya turi ku rutoke ngaha ntidushobora kuba ducafye ico kimwe mwumva ingene Imana ihambaye tujya ducafye ko tuzungurutse nga iwawe ni wanje niwo muvukana ntidushobora gusa nico gituma kugira ngo terako karanga muntu kuri kumugwaho kugira ngo nihagira uza kubesha ngo iyo karanga muntu nigwiwe urazi ingene baca bigira mugiye muri polisi baca bazana karanga muntu bagaca bazana urupapuro gwera bagaca bavuga bati naho musa mu maso tera urukumu gwanyu turabe gatera urukumu ndira gatera urukumu iruhande bagaca bazana urugagamisha bagaca baraba tujya tuzingi ducafye ku rukumu baca babona uwo dusa n'uwo turi kuri karanga muntu urya bagaca mbwira turi kurabeshe karanga muntu sigwaho murumva ingene Imana igukunda ndabira uwo muntu yashavuye ari ruhande yawe mubwira uti naho mbona hano ntitwaciye mu iforoma imwe mubwire uti ntitwaciye mu iforoma imwe Imana yaranyiyumvire ko je nyene kutamubwira mbege inkuru nziza nari nagufitiye ngaho imbere ko mbandanye kwisi nzima yari umwana w'umutunzi wa mbere kwisi yaba umwana w'umuntu akomeye atwara igihugu nta numwe Imana yaremye ngo abinyongezo canke yo gusubirira wewe uri umwe kwisi yisa mu gihe cawe gushika umunsi uzopfa ngaho ukava ngaha mwisi uri umuntu udasanzwe rero Imana yagushyizemo ubutunzi abantu bose kwisi bakeneye ingabire zawe ni wazimenye ukazikoresha mwabonye Bifesi ngaho mwibaze iyo Bifesi ataririmba tuba twarahombye sivyo ariko ingabire yiwe uyu munsi yashobora kutunezereza kubera ko yamenye ingabire Imana yamuhaye arayikoresha umwe wese harabandi gukina umupira je murumva ko mfise ingabire kwigisha sivyo je ndazi kwigisha ni ingabire Imana yampaye ndagomba rero yuko banyabubanza mu buryo igihugu gitunganijwe umuntu wese ahabwa agaciro ata muntu ngasuzugurwa ngo asuzugurirwe aho yavukiye ko afise amafaranga canke atayafise ko yize amashure menshi canke atize menshi ko wasuzugurwe kubera ko afise ivyiyumviro bicanke biriya ariko umuntu wese ahabwe agaciro bivanye n'ingene Imana yamuremye ikindi gihambaye tugomba kuzoshimikira ko rimwe atwizera mukadutora nuko tugomba yuko mu bijanye n'ivy'uburongozi bw'igihugu dushira imbere ko abantu babaho neza imigambi y'igihugu itogwa ishire imbere umurundi n'umurundi kazi wese hari gihe uyu munsi usanga abantu bamwe gusa bari mu bijanye n'ivy'uburongozi aribo biyumvirwa ko cyane imbere yuko biyumvira ku muntu mutoyi aba ngaha muri imisozi yo ngaha ibubanza hari gihe usanga biyumvira abize gusa ugasanga kumbure abatize barabuza bashobora kubaserukira canke ugasanga haje imbere ivyiyumviro by'abari mu migambwe gusa kandi hari abantu badashobora kuja mu migambwe kandi atari kosa kutaja mu migambwe cyo gituma ibwirizwa shingiro ingingo ya 13 rivuga ko umurundi wese dakwiye gukumigwa mu bijanye n'ivy'intwaro baravye igitsina ubwoko idini giwe ahava umurundi wese afise uburenganzira nawe wiyubishaka wari gutwara dossier ukitoza nk'uko kwihanje nta ukubuza igihe atamategeko canke atakosa bakoze ngo buri muri prison turagomba rero ko imigambi ifatwa haba kwiyumvira neza y'umwe wese muri mwebwe tuvuze neza y'umuntu no kwiyumvira ibintu ngenderwako ingene abantu bafungura neza turaba abantu ku munsi mufungura gatatu ku munsi muduza amaboko mu gitondo mufungura mbere ko muja ku kazi saa sita no ku mugoroba abafungura gatatu ku munsi turabingene mu ngano mwabonye abantu bafungura gatatu ku munsi ngene bangana ni mwebwe mwadugije amaboko ndasubiye kubaza umuntu afungura mu gitondo mbere ko aja ku kazi canke ku ishure saa sita no ku mugoroba duze ukuboko turaba hari kibazo okay sawa turabirenganye ariko ni vyiza ko imigambi yose ikorwa ituma umuntu ashobora gufungura neza agafungura imuhagije kugira ngo ashobore kugira ingufu yo guteza imbere igihugu cyane cyane abana batoyi imbere yuko baja ku ishuri kugira ngo bagire ubwenge mu gihugu dushobora kurima kuva
mu majaruguru n'amajepfo y'igihugu turavye inguvu zidufise twari dukwiye kuba turonka ivyo dufungura n'ivyo dusigaza tukabitwara ku masoko abakongomani bakatugurira tukaronka amafaranga y'abanyamahanga kugira ngo dushe kuza kurangura ivyo tudashobora kwimburira ngahe wacu. Rero ni vyiza ko twiyumvira twese, sivuze ngo nikosa ry'abari mu burongozi bw'igihugu, ni bijanye n'ingene twakuze kahise ingene twiyumviye. Ni bande bibaza ko gufungura gatatu ku munsi ku barundi n'abarundi kazi ari ikintu ciza, muduza amaboko turaha ko ari ikintu ciza two kwifuza. Urabifise mu ruhara rero, urabifise mu ruhara, twese turafise ico twokora. Ntimuvuge ngo nukubera ngo gusa abarongoza mu burongozi bw'igihugu uyu munsi nawe usanga atacu kuri kurakora cyo kugwiza umwimbu kugira ngo igihugu gishoye gutera imbere, abantu bafungure neza, abantu basuye kumererwa neza. Ikindi twifuza nuko mu migambi y'igihugu haba gushira mwitwariko ingene abantu baryama neza, bakaruhuka neza, uburaro bwiza, ni ikintu gihambaye. Je ndiko ndavuga ibi bintu abantu bavuga ngo yareka kuvuga ivyo, ngo vuga ikibazo mu cyitoro, vuga ikibazo cy'ikinakiriya. Ivyo ntibiraba abantu bose, ego nibibazo, ariko ari ubuzima bwa misi yose umuntu akenera kuryama karuhuka. Je nukubera ko kumbure nabaye mu buzima bugoye, cyarageze kuba hano ndamara igihe ntashaka kuryama ku matera kubera ingorane z'ubuzima, ariko ubu mwebwe ngahe mubanza mwarahiriwe mwese muryama ku matera. Oya muri kare kakora kwivugisha. Ico naco mbaza ndabizi ko mwese muryama ku matera, ariko hariho abantu hariya mu misozi, hariho abantu bariya mu misozi badashobora kuronka n'uburyo bwo gushobora kugura imatera. Ndabibutse ikintu cyo naravuga, aya si amakosa y'indongozi z'igihugu gusa, n'amakosa ya mwebwe na mwebwe, kuko nidushira ingufu hamwe kugira ngo abantu bose bashe kuryama neza. Haracari ahantu abantu baryamana n'impene mu nzu. Dukwiye gukora rero twese ibishoboka kugira ngo abantu baryame neza, bavyuke bafise inkomezi, bagende gukorera igihugu, bateze imbere igihugu. Turacafise akazi kenshi gukora, wewe nanje tubifisemo uruhara. Nico gituma tugomba gufasha indongozi z'igihugu, dufashe kugira ngo abantu babeho neza. Nivize rero ko imigambi ifatwa ingene ubutunzi bw'igihugu bukoreshwa ari kugira ngo abantu bafungure neza, bambare neza, baryame neza, bateze imbere ubwenge bwabo, bagira amagara meza, hanyuma tuje muri ryaterambere nyaruka, muri yambona kazoza y'umukuru w'igihugu, duterere twese ari uko tumeze neza. Ivyo rero bikunda gupfira mu mategeko afatwa, nico gituma dukenera abantu baduserukira baba bafise ivyiyumviro vy'ingene twese doshira hamwe inguvu kugira ngo duteze imbere igihugu cacu. Rero ngira ndaguha akaryo kugira ngo wewe uri ngaha cyane cyane abigenga batari mu migambo, bambwiye ngo aha ngo hajaho imigambwe gusa, hari abigenga bahari. Niba utari mu mugambwe wigenga uvuga uti turiho, ninavuga ngo abigenga muri uvuge turiho. Abigenga muriho, duza amaboko yanyu. Inyuma hari abanyamigambwe gusa, inyuma hari abanyamigambwe gusa. Uyo muntu atandukije kuboko mumbariza uti waje gukora iki mbega hajya wewe uvuye he? Ndabasuye ndababaze, abigenga muriho, abigenga muriho, haguruka dukayangane, sivyo? Turakunda abanyamigambwe kandi n'abana beza badufasha byinshi, ariko amategeko y'igihugu araduha natwe uburenganzira nk'abigenga, sivyo? Rero reka tuzovyerekana itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu. Ni winjira mu kazu k'itora, urutake rwawe uzorutumbereza ku nimero zingahe? Uzorutumbereza hehe? Ku muntu yitwa nde? Kugira ngo aguserukire mu nama nshinga amateka, kugira ngo agufashe kwiyumvira ingene amategeko y'igihugu atorera inyishu ibibazo ufise, twitwararika ineza yawe n'ineza y'abarundi kazi bose. Reka ndabasabe mwebwe mwese mwanyumvirije neza mwikomera amashi menshi gitangaza. Ndarangije ijambo ryanje nari mfise, nizere ko ata muntu yashavuye. Umbonye umuntu ashavuye iruhande ya mumbari tutushavujwe n'iki? Ujya muntu ashavuye mumbari tutushavujwe n'iki? Twaje kunezerwa, turi mu gihugu kirimo amahoro n'umutekano n'umwidegemvyo, dushimira cyane amaronde y'amahoro, ariho kandi turi mu gihe cyo kwidegemvya. Ndabasaba umunota umwe wundi nahejeje ijambo ryanje ryo kwiyamamaza.
mwonyemerera umunota umwe. Ubu rero nagomba munkundire gatoya ngira mve mu byo kwiyamamaza. Oya byo kwitoza muzontora umwanya wo kwiyamamaza waheze na urangije. Ubu nagomba mvugane namwe nanje nk'umukunzi wanyu mugenzi wanyu, sibyo? Hari abantu nabonye benshi yifuza kuzoba bageze aharenze aho ngeze uyu munsi mu myaka 10 imbere. Nashaka rero ndabahe inzira zishoboka kugira munyaruke gushika aho hantu. Sinari kuba mpagaze ngaho imbere yanyu iyo umunsi umwe umugenzi wanje atantwara ahantu ngiye kubera ko nari nshonje, antwara ahantu gufungura. Ngiye aho hantu gufungura sanga bateguye umuntu yigishije mu ry'Imana. Ico gihe nta mana nemera kubera ko nababajwe n'ingorane nahuye nazo mu buzima bwanje kubwo kubura umuvyeyi n'ibibazo bitandukanye. Hanyuma umuntu ariko arigisha avuga ibintu bine byatumye ubuzima bwanje buhinduka. Icambere kugira nababwiye kare yarasiguye abantu bari bahari ati Imana iragukunda kandi gufite umugambi mwiza. Ndabiharira ndavuga nti iyo mfite umugambi mwiza mba ndaramwibarara mba ndiko naca muri zingorane mba ngiye gusembera ko ndagusembera gusaba indano muri university. Aravuga ati igituma uyu munsi uri kuraba mu buzima bugoye si Imana ariko ni kubera icyacu n'indaduruko cyatumye abantu batandukana n'Imana bakora ibintu bibi, ubwicanyi, inzankano, bituma abantu badashobora kugirana imigenderanire n'Imana, baja kure yayo, bituma umugisha udashobora kubashikira. Arasomera mu gitabo cy'Imana muri Bibiliya muri Yesaya 59 umurongo wa 1 n'uwa 2 avuga ngo gutwi kw'Imana nikubaye ngo ngupfuye kunanigiye kumva, ngo no kubako kwayo nikubaye kugufi ngo kunanigiye gukiza, wariko n'ivyaha byanyu byabatandukanije n'Imana yanyu bitama yankano kumva. Araja mu Baroma 3:23 avuga ngo abantu bose bakoze ivyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Ageze aho numva na jewe nditoye ikosa ko naho nari umunyedini ariko sinari umunyabyaha nakora ibyo abandi bose bakora. Aravuga ati ariko Imana kubw'urukundo yakunze abari mwiza yaratanze umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo canke Isa ku Bayisilamu, araza arapfa arababaza ku bwanyu kugira ngo umwizera agirane imigenderanire hamwe nawe asubirane kugirana imigenderanire n'Imana maze asubire kuvuka ubwa kabiri agirane imigenderanire n'Imana abicare mugisha. Avuze aya majambo numva arankoze ko ndavuga je nakuze ndi mu Kristo. Aravuga ati ikibazo cyo gukura uri mu idini ni ngingo ngujye umukobwa n'umuhungu bafata ingingo ku wa gatandatu ku mugoroba bahagira mariage bagahinduka umugabo n'umugore, ni sezerano. Ati niba baragize iryo sezerano rero Imana yasezeranye ko ikikuremera umutima musha ukaba umuntu mushasha kaguha ivyizigiro bishasha ukagirana imigenderanire hamwe nayo ugashobora kugira ivyizigiro by'ubuzima budashira. Aya majambo yavuze numva arankoze ku mutima, sanga iryo sezerano njye nigeze ngira nakurikiye abandi bose. Arambarira ati nyibizeresha umutima ukaturisha akanwa kawe ko Imana yazuye Kristo mu bavuye uraronka ubuzima bushasha. Ibi bitandukanye n'ivyo naje kuvuga bijyanye n'ivyo kubaserukira mu namashinga amateka, ariko numva hari abantu batatu ngaho ntogenda ntafashije bari mu buzima nk'ubwo nari ndimo ico gihe nagenda aho hantu gufungura. Yambwiye namubajije none nkora iki? Arambwira ati nibizeresha umutima ukaturisha akanwa kawe amajambo urahinduka wicare migisha. Ndabifata nko kumengo nibisanzwe, ndafata iyo ngingo ndasubiramo ivyambwiye gusubiramo. No babwira ko yabayo ntango shasha guhinduka ku buzima bwanje iyo ntayikora kumbure mba narapfuye cyangwa mba n'umuntu ari ngaha atacamaze. Ariko uyu munsi ndi hano kuko uwo munsi wa gatandatu mu gitondo nafashe iyo ngingo ubuzima bwanje burahinduka. No ndaguhenze ngo uzoshika kure mwanya muto udafitana imigenderanire yawe ni miza n'Imana. Hari gihe uba ubuzima ukimva umengo urishoboye ufise inkomezi ariko harantu bigarukira. Intango ya vyose, intango y'ubwenge nukubaha Imana, ukumenya Imana, nuguca bugufi, nukuva mu ngeso mbi. Hari ingeso ubamwe wenyine urazizi zikubuza kugira ivyizigiro vy'ejo. Hari abagenzi twagendana twari batandatu twarabaririmbye nk'uko kwa Bface ico gihe. Hanyuma umunsi umwe bose bagwa mu cyaha cy'ubusambanyi, bakora icyaha cy'ubusambanyi turi bukumwe turi batatu turi batandatu. Imana iramfasha ndirinda sinakigwamwo. Bose batanu n'uwo mukobwa bari kumwe n'abahanze mu myaka 2. Ico gihe hari imyaka ya mbere nta miti yari bwaboneke, bafatwa na sida bose, na wa mukobwa yabanduje barafatwa abagenzi twara turirimbana. Numva umutima wanje urababaye. Hari abantu
abagenzi banje bapfuye kuko bazira ingeso mbi. Hari umuntu umugenzi wundi w'umugenzi cyane wanje yarafise imodoka atwara double cabine. Umunsi umwe bavuye mu Kirundo kuryoherwa n'abagenzi, baraza bashitse ahantu uri kuraja imuyinga, kubera bari banyoye cyane baragera ahantu binanira ko bikontorora, double cabine yose iratemba, nta numwe yavuyemo barapfa. Ndavyibuka birambabaza kubona kubwo gusa kutikontorora ntibashitse ku buzima bari bifuza kumbura umunsi wa duhagaranye ngaha. Hari ikintu cyo kubuza ko tuzoba turi ku myaka 10. Shobora kuba ari ingeso, shobora kuba ari ikintu ugendera mu kitari cyiza. Urashobora kuba ariko narota gutya mugabo ntuzohashike kubera ibintu bimwe bitari vyiza. Ariko iyo wihanye ugatumbereza ubuzima bwawe biragushoboza gushika kure no kugirira imbabazi abantu bakugiriye nawe. Umwe wese mutima wiwe ariyizi, ndi ngaha nk'umukozi w'Imana, ivyo kwiyamamaza nabirangije, noba barangiye ntagusengeye. Nimba ari umuntu avuga ati mu buzima bwanje ndagomba kwihana ku kintu meyayo mukidahesha Imana icubahiro, ndagomba gusuragira n'imigenderanire n'Imana yanje kugira ngo mbeho nzoshike kure nkuko Dieudonne yabivuze haje imbere, naho atari cyo cyari canzanye ubwa mbere. Niyo waburi ngaha uriyizi mutima wawe, agatima muntu gareko arakubwira, ukabumva ugomba gutunganya n'Imana yawe kugira ngo vyukurugira n'isezerano n'Imana, utuzuko kwawe uhagaze ndagufashe gusenga. Umuntu avuga ati ndagomba kwihana ikintu, ndagomba gutunganya ubuzima, ntihagire ubigira ariko arafyina. Uyu mwanya simbona umuntu ariko arafyina, uyu mwanya w'icubahiro. Ikibazo cy'ubuzima bw'umuntu si kibazo cyawe, si kibazo cy'imiyamamazo, kini kibazo cy'imigenderanire yawe n'Imana ku mutima wawe. No basaba mu nkundire si umugenzo wa poroti, ariko kugira ngo ntusamare ugara amaso yawe kugira ngo wiyumvire ku buzima bwawe. Unkundire usubire mwiri sengesho uvuga ibyo niko ndavuga, uvuga uti Imana yanje, bivuge cyane ndakumva uti Imana yanje, uyu munsi nditahuye ko nari umunyabyaha, ko ntashobora kwikiza, ariko menye neza ntabikekeranye yuko Yesu Kristo wapfuye ku bwanje, wazutse mu bapfuye kugira ngo unsindanishirize. Ndakwakiriye ingumbera umwana n'umukiza ubuzima bwanje, mbayicare mwigisha. Ivyakera vyose birashize, vyose bibaye bishasha. Urakoze kumwijije, urakoze kumbabariye, ndabisenze navyizera mu izina rya Yesu Kristo. Ukiri muri uyo mwanya ndagusengere ntusamare, ndagusengere nk'umukozi w'Imana muri uyu mwanya. Data mu izina rya Yesu Kristo, turakubashe ko ni waturemye, ni washize twa tuntu dutoyi ku rukumu rwacu. Ijambo ryawe rivuga ngo n'imishatsi iri ku mitwe yacu urayizi. Umwe wese urazi ingene amaraso azunguruka mu mubiri wiwe. Mama ukadushoboza guhema twese, abatunze, abakenye, abize, abatize, ukaduha kubaho, imvura ikatugwira, ikatumereza ivyo twifuza gufungura. Ntuhabwe icubahiro. Ndagushimiye kuri uyu muvukanya ari hano yitahuye mu mutima wiwe, yuko nehore yaje mu bindi birori byose by'ukuri akeneye imbabazi zawe. Ndamusabiye ngo yakire umunezero n'agakiza no kuroranirwa, ntahushine imbere ubuzima bwiwe. Mu myaka 10, 20 azoba ateye imbere, azobashitse kuri ya nzoto ziwe, azobashitse kuri vya bindi byose uramuteguriye. Tuzogaruke ngaha tugushima mami, tuvuga ngo wa munsi ubuzima bwacu bwarahindutse, kuko nako ndavuga ko wa munsi nanje bwahindutse. Urakoze kumvise gusenga kwacu. Turasengera indongozi z'igihugu, ndahezagiye umukuru w'igihugu, ndahezagiye muri amatari, ndasengeye musitanteri, ndasengeye bari mu bikorwa byose. Iyi ntara igira amahoro, ntihagira amaraso zose guseseka muri kino gihugu no muri no ntara ya Bubanza no muri no komine ya Bubanza. Abantu babana amahoro, dutere imbere, turoranirwe, turi muri bwa buzima bwiza waduteguriye. Reka ishimwe n'icubahiro garuke ko ubukuru n'inganje y'ivyawe ubu nibihe byose. Tubisenze mu izina rya Data n'igihe Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Dukomere Imana yacu amashi menshi. Mwakoze, ndabanezererewe. Imana ibahezagire, mwandanye kunezerwa. Abo tudasangiye ukwizera nimave mubaza ngo nabarenganije, nzobaserukira na mwebwe mu buryo bwanyu. Ndemera amadini yose turahuza, ariko nagombye gufasha abo nshobora gufasha mu rurimi ntahura, sivyo? Bene data abayisilamu nimuhave mugira ngo nabarenganije, nukuri ndabatahura kandi abubaha n'abandi bose bari mu yandi madini, ariko nabikoze kubera ko hari abantu numva ko bari babikeneye kandi biko birafasha ku buzima bwabo.
dusubire kwibukanya yuko kandi nyuma yaho tariki 6 z'ukwezi wa gatandatu mwibuke kuzotora uwigenga na Himana Dieudonné. Kubizera Imana n'abatizera Imana mwese turabaha akaryo dufata umwanya wo kunezerwa mu buryo bwanyu mumenyereye ari igihambaye mugendere mu nzira nziza zihesha Imana icubahiro. Dukomere Imana yacu amashi menshi cyane.